Naramutse amahoro nyene ndashima naho nyene udufatige nyene uraze ejo ari bonane turi enjoy. Mambo Boa. uko freshi Yeah. uraberewe cyane gose. Merci. Sadbi Kidumu Lolilo Ego ni benshi mumaze gukorana duhere nko kuri Chickpeas nihe challenge wasanze kuri Chickpeas mu baririmbyi mumaze gukorana nabo. ndamubwiye nk'ikintu agagihakana canke ashaka nyene kuko uwo mwambika bijya wabashaka kandi bazi ko ari Mars bayakwambitse kandi baba basanzwe banyubaha banyemera usanga ari kibazo ko deja aka kazi tongiye gukora uraba populaire sana abastomi bakakubana benshi bakakurondera ari benshi Kwa Mars uhabona gute? Ni umujene vraiment ashoboye. inyungu yose n'umutayo usanga wawuriye wishinze ibirori n'abadada. Bego umujene yitawe yabameze gute? Ni wa muntu kwanza adashuha sana kirazira gushuha. Yes. Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana muri kano kanya. Yes, iyi ni Burundi TV, ndabaramukije eka aho muherereye hose abari hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi eka no kwisi yose. Ni Mr Captain de la Capitale muri kano kanya. Ndabifurije umwaka mushasha kuko 2021 yamaze gushika nkuko muyibona, abahimbaje 2021 abahimbaje 2020 abaheraheje bose ego tubandanye dushimira Imana eka Imana ihabwa icyubahiro kuko niyitigera inanirwa abandi bobo baratubesha no kwiyemera tu. Guys, ikintu nobabwira nuko uyu munsi uko niko twuguruye umwaka wacu, umwaka wa 2020. Nico kiganiro ca mbere nashimye yuko no batwara ahantu hari ibintu byo kwambara impuzu kugira umwaka wacu uzoba ari umwaka w'amateka, umwaka wo kubegwa, umwaka wa anything, you know. That's what's up, man. Reka rero uyu munsi ngo twagendeye hehe? Uyu munsi twagendeye imwe mu mashop ari hano onye mu ntara ya Bujumbura. Ni Bwiza hano nyene ni kwa Mars aho uza kubona ibintu byinshi bitandukanye. Arafise ibilato, arafise amalori, arafise ama Jordan, arafise ibintu byinshi cyane bidasanzwe. Nivyo bintu nifuza yuko nshobora kukwereka kugira tugume dustagase, tuguma tumeze neza cyane. Naha nyene mu gisagara ca Bujumbura, guys. Nyuma ya camera ni CK Professional, Mr. Captain de la Capitale. That's what's up, man. Let's go, guys. Yes. Guys, muri kano kanya twamaze gushika imwe shop imeze neza cyane, shop y'amateka iri hano mu gisagara ca Bujumbura ni kwa Mars. That's what's up, man. Yes, Mars, mambo vipi mzee? Yo, poa man, uko poa? Niko fresh, naona umependeza mzee. Asante, nawe pia umependeza umeona? Asante kabisa. Mars, ndifuza ko manzi ukandamukiriza abantu bose bariko baradukurikirana muri kano kanya. Ndabaramukije bariko baradukurikirana ni Mars umuntu wanyu, Mars Stylist. Yeah. Mars, uyu munsi twabagendeye kugira dushobore kumenya byinshi ku bintu tumaze iminsi tubona ku réseaux sociaux, ukuntu wambika abastar. Uyu munsi twabagendeye twifuza kubona kwishikira mjengoni, si unajua mzee, kuona vitu vikali nini. Karibu sana hapa ndo kwa Mars shop. Yes. Shop nzuri tu kwa kutaka kupendeza, kutaka kushine. Ni Mars shop niko hapa juu yenu. Yes, ndabona yuko ugendegwa n'abantu benshi eka ushorerwa n'abantu benshi batandukanye. Ndabona uyu munsi waronse umushitsi w'umwigeme adasanzwe, twashobora kumurabusa nawe nyene. Mambo Boa. uko freshi Yeah. uraberewe cyane gose. Merci. Kwa Mars uhabona gute? Ni umujene vraiment ashoboye. Arashoboye. Yeah. Ego, asante sana. Yes guys, nkuko mwigemeje kubwira yuko Mars n'umujene ashoboye kandi agerageza gukora ibintu byiwe akabishira ku mwanya kugira ashobore gushira ku mwanya abaririmbyi eka n'abandi bajene baba hano nyine mu gisagara ca Bujumbura n'ama interieur. Bro, turifuza mu kanya cyo tuganira nawe, reka tumanze turabe ibihari hama mu kanya cyo tuganira nawe, sivyo gamuti? Sawa, nta kibazo. Ego. Yeah, that's what's up, man. Gumana natwe nyuma ya camera ni CK Professional, Mr. Captain de la Capitale, best presenter our town. That's what's up, man. Hala, turagarutse mu kanya.
Oui. It's amazing bro. Naona mambo ni mazuri sana mzee. Wateja wa kila aina, wa kila rangi. Bo wateja tunawapata, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Yani tu kwa yule anayefaa vizuri lazima supportiwe. Ya wananisupport watu wangu wa maana yani. Yes. Kabisa. Poa kabisa mzee. Tunaweza tukaikaa kidogo ili tuweze kuongea au sio mzee? Sawa sawa. Guys, ibintu biri hano ni ibintu byiza cyane nkuko nababwiye. Mars n'umujene akora akazi kiwe yitonze, akazi kiwe atamajambo menshi, nibikogwa gusa nivyo vyigendera guys. Nkuko ndakubwiye ushaka kuzura kurikirana ibikogwa by'iwacu anytime, nama nababwiye ati gira subscribe kuri Burundi TV anytime any day. Mukanya cha twicara tuyage na Mars. That's what's up man. Yes guys, twamaze kugaruka, uracari kumwe nanje Mr. Captain Dollar Capital, the voice killer, best presenter our town. Muri kano kanya ndi kumwe na Mars. Brother, inakuaje mzee? Poa kabisa, fresh. Naona umependeza kama kawaida mzee. Yeah. Bo, merci. Naka kabanga ukoreshaga mutako mbona ibintu byawe bisukuye neza cyane msaza. Bo, akabanga kwanza urashira kwanza imani imbere. Mungu kwanza mbele, kitu kingine nacho unajituma kabisa kuko ati Imana ifasha wifashije. Imana urishira kwanza imbere amugakora sana n'inguvu. Ego. Yes, Mars 2020 yagenze gute kuri wewe gamuta? Bo 2020 novuga ati numwaka nyene wagenze neza, ndabishima. Numwaka novuga ati naronse power play idasanzwe, mwebwe bamenyesha makuru mwarambaye hafi kumpromotinga, abasani baranshigikira. Mbona uvuga ati wagenze neza kubwanje ndashima. Ego. Uravuga ati abamenyesha makuru twaragufashije gushobora kupromotinga muri 2020. Iyi 2020 irinjiye, uyiteguyemwo gute 2020 kugira ushobore kuguma ufite ya power play nyene wari ufise kuva muri 2020? So 2020 narakubwiye numwaka kwanza ngomba ati ndabe nkore kurushiriza. En fait nakubwiye ubushize aho duherukana mu kiganiro giheze, nakubwiye ko shaka kuraba ko nogira izindi recherche mu kwambika nk'abasani mu clip surtout ndabizi izindi création nokora kugira ntitugume turi muri vya bindi, habe changement ya entre ya 2020 na 2021. Ariko nizere yuko Mars uyu munsi uri kugenda neza kuri wewe. Bo je ndashima kweli, nagira na urayibona, ndashima uhoraho. Ego, waramutse amahoro, meze bien? Naramutse amahoro nyene, ndashima naho nyene udufatige nyene, uraze byo ari bonane turi enjoy. Ego, bonane yarishowe kwipasa abantu benshi nkuko onye musigaye mukorana n'abastar benshi cyane. Ndize yuko mumaze gukorana n'abaririmbyi benshi, urashaka kumbwira abaririmbyi mumaze gukorana nabo jusqu'à maintenant? Bo abaririmbyi novuga tumaze gukorana mu biganiro bishize narashobora nko kubadondagura, ariko aho tugeze kuri no saa sino bashobora kuko ni benshi gusa. Mbo hariho nk'abandi mbona uvuga nyene nk'abake nyene no banibuka, abandi sino bavuga bose ndabahetse. Me hariho nk'aba Sadbi Kidumu, Lolilo, Kingorongoro, Madiba da Classic, DJ Feedback, Dr. Cloud, wa Miserika, manake ni benshi. Ni benshi. Presque bose. Ego ni benshi mumaze gukorana. Duhere nko kuri Sadbi, nihe challenge wasanze kuri Sadbi mu baririmbyi mumaze gukorana nabo? Duhere kuri Sadbi. Bo Sadbi novuga ati numumeke nyene ameze bon, numuntu nyene yumva, kuko hari abandi banani, abandi baririmbyi usanga kenshi ndiko ndabambika ugasanga ndamubwiye nk'ikintu agagihakana canke ashaka nyene kuko uwo mwambika bijya wabashaka, kandi ico naco kiba ari kibazo kubera iyo umuntu wambitse ibyo washaka kandi bazi ko ari Mars bayakwambitse kandi baba basanzwe banyubaha banyemera, usanga ari kibazo. Ariko Sadbi arumvira kandi ngira na urabonye ijya cover ya Baby Girl, ijya cover nyene. Ego nawe ko ibintu yari yatotse ari tukilezea kinyamwezi yani. Ego
K Mars akubwira ati ijya ndirimbo ya Baby Girl mwashoboye kubona ya Safi niwe yashoboye kumwambika niwe washoboye kumwambika Safi sivyo gamote mbo muri clip sijana mwambitse me muri cover muri ya photoshoot ya cover ya nije nagarikiye ibikorwa byo kumwambika ni wahagarikiye igikorwa cyo kumwambika kuri cover tugaruse gatoya hari undi muririmbyi amatwi adusumira ariko ni washoboye kumuvuga ni Wiz Design nakubwiye sino waheza ba Bell Music Wiz Design maki no kubwira ni presque bose sino wadondaga ngo ndabaheze mutamaze gufatisha mu muji mutamaze gufatisha mbo nuvuga ati ndabishima urabona kweri ko ndi umuntu ndituma kandi ndabatera n'intege ko nuvuga ati ko ngiye kongereza izindi nguvu yego yes aka kazi kanyu ku bantu batakazi bataza akazi kiwanyu aka kazi kanyu nk'umuntu ushobora kumubwira ati aka kazi kanyu n'akazi kameze gute hari abantu bifuza kwinjira muri kano kazi hari abantu b'abajene bari muri quartier unakuta mtu iko na mitaji yake afite umutahe ifuza kwinjira muri kano kazi bono vuga kano kazi n'akazi karyoshe gukora uvuga gusa ntukajyemwo ufise akariro urumva ntukajyemwo ushushe ifa ko ukitwaramo neza kuko deja aka kazi ntangiye gukora uraba populaire sana abastomi bakakubana benshi bakakurondera ari benshi ucutwagwa n'akariro usanga wasubiye hasi urumva birasaba ko ukinjiyemo ufise intumbero uvuga ati mfise umugambi nshaka gushika ko nshaka kugira runaka urumva nishinga ibirori sana mbo suba ngo ubireke ubijemwe n'ubwenge ntuwamire mu birori kuko novuga inyungu yose n'umutahe usanga wahuriye wishinze ibirori n'abadada ya K Mars ari mu bantu bemera yuko abadada bashobora gutuma umutahe ugabanuka cyane ugasanga umuntu arasubiye inyuma mbo abadada hariho baratandukanye hari abafise umutima n'abandi baba baje kukugirira nabi urumva rero nawe uri wa muntu ata control ufise washaka gutwara vuga gusa babisaba ko ahubwo ubu ufise nk'umwe uvuga je sokana n'umuntu runaka niwe gusa turi kumwe nta banzi ufise zangeso z'abahungu zo kuvangana cyangwa cyo gukunda abakobwa aho sindakubeshe kwe K Mars biramaze kugushikira iyo situation ikakubamwo ugasanga abigeme bariko bashaka kugutesha umurongo bivanye n'izina wamaze kuronka mbo oya ibyo je nibirashikira kubera je ndi umuntu nakunda ibintu byo kugira abamefu benshi oya ntamenyera n'abakobwa benshi je ndakugira mbafise umwe dukundana twiyumva namwe natulia na uyo nanitosha ariko uraronderwa cyane cyo ndakwishuri ikiga mutamu ikiriba urana aba stylist benshi murakora kandi ibikorwa byanyu birabonekana nimero zanyu za telefone zirasirikira sivyo gamoto ego zirasirikira sana kuko je nimero yanje ebana haro byari yabonye stat yanje abonye ama views ya stat igeze kuri 400 ko yimiriza muri 5 avuga sasa weye ni so nambwira mbona abakiriya nko kumusije ndasevinga nimero nka 5 canke 10 zanyandikiye bambaze nyene ibintu kandi umbagije birandiye muri ya system yo kwidandaza kurondera abakiriya nca kubwira aregistre kumsuzura raba amactualité raba amastats nshirako kumsari icyo ukunze uco ndondera après ya K Mars uyu munsi nk'ukuntu twashoboye kuza kukugendera turabona yuko shop yawe imeze neza kandi irahagaze neza aha yo bari wewe wenyene kusia kuri byose mutaji kila kitu niwe mwenyewe mbo kusiana na ngaha kuri K Mars shop novuga jewe nije ndayihagarikiye iranyitirira gusa novuga sivyo wanje je nyine niko na sponsor yani haro dusangiye umutahe ibintu nk'ivyo uvuga yuko ari nk'uwo musangiye umutahe muri shop yawe eka wewe niwe uyihagarikiye wewe niwe uhagarikiye iyi shop kuva hasi gushika hejuru ibikorwa byawe birakundwa kandi ibikorwa byawe bigiye gushika kure 2021 ngiyi irashise K Mars ego abaririmbyi bashaka kwambikwa abaririmbyi bifuza gukorana na K Mars ndifuza ko babwira kuko ni benshi bariko baradukurikirana kuri Burundi TV mbo abaririmbyi bashaka nyene ko dukorana novugaje imiryango iruguruye nibo gusaba kaza tukayaga hama tukakora umuti ibintu kagenda neza
Ego nkuko twashoboye gushika ngaha twasanze shop yuzuye ndifuza yuko ma histoire gatoyi ukuntu Mars yatanguye kubaka izina burya baravuga yuko kubaka izina bigoye sivyo gamuta yego biragoye ariko mvuze ngo asanze yuzuye wapi wago yuzuye nzogutumira undi munsi yuzuye urumva aha imizigo myinshi bayimaze kubira amabonane na Noel urumva babiguze sana ubu bisa n'ivyaheze hari munsi zozo usanga nyene byuzuye kurushiza nga hama about ukuntu je natanguye novuga Mars n'umuntu ibintu nabitanguye kuva kera natangiye kudandaza ibintu by'impuzu kuva kera nkikiri muri primaire nahereye impuzu za ballon zo mu Ruvumera kandi nazindariza mu nzu pole ndaja mu bintu nyene za magazin ndazindariza kuri stati urumva mbona abakiriya babaye benshi niho naca mbwira nabona ko ibi bintu tko ndakora n'umutaye mfise no kugura shop cyandondera umuntu sponsoriza urumva no sponsoriza tugura ndamuha ama idea ndamuha ikintu byose ndamubwira n'ukuntu nzoza ndamuha benefits urumva cyo tuna kubye ko mfise umuntu byite ko tubisangiye mu sponsoriza urumva and then pole niho ngeze nga ukabona ko Mars yamaze kwandikisha ahigeze mbonda bishima byarashoboye kukorohera uburyo wagiye uraduga ganshuti yanje mbo byarashoboye kunyorera kubera n'umuntu nitwaye neza ku bantu baranyizera support ziba nyinshi nguma ndonka abakiriya bansponsoriza banshorera ku bwinshi cyo tumuravuga ko nabandanije ndabishima Imana. Yes, uri kuraraba abakiriya benshi mukunze kuronka abakiriya benshi bakunze kuza kurondera ibintu ngahanye hagati y'abigeme hamwe n'abatipe challenge iza kenshi kuri bande hagati y'abigeme n'abahungu bo benshi n'abahungu kubera ivyo by'abakobwa novuga biraharuritse nari by'abakobwa byinshi bihari nk'icumukobwa rara nk'icyo Marvera yaje kunshorera ni kintu n'umuhungu yo kwambara en fait byinshi ni by'abahungu gusa son ndashobora kuraba ukuntu no mélange mashe muri by'abakobwa gusa ndacibaza none ko no bishira nga canke no kugurura iyindi kugurura iyindi y'abakobwa gusa ndacyavitekereza je ikintu cyose sindacyumvira nkaca nkora ndagiye kwanza umwanya kubera ncakundi wimvira ikintu gashiramo n'akariro kacigira fast ushaka gusohoka bisanga uranka down sivo ndomana wimvira ikintu ugiye kwanza umwanya cyumvire ko byagije urabe amariski n'ama consequences urabe katanu vyofira. Yes, Mars uri umwe mu bajene bitahuye sivyo ego bego umujene yitahuye abameze gute umujene yitahuye ni wa muntu kwanza adashuha sana kirazira gushuha umujene yitahuye birasabwa yuko uba ufise control ntutwagwe n'akariro nicyo nguma mpagarira ko sana twagwa n'akariro uragwa ikindi nyamukuru gushira Imana imbere ego iyo uvuze gushyuha tubinsiguro nyinshi ushatse kutubwira muri iyi nsiguro gushyuha gamuta ubushyuhe cyane gushyuha ni hajya ubona ngo unalewa sifa ngo nishavuma wademona kwa wengi wendo wa birori kila saa aho bushushe aho unyu utanguye kukubira kandi utanguye kubira umwanya n'umwanya urahora wisinzi demo ewa wisinde sana ibirori imanzi ibintu nk'ibyo nyene ibintu by'ambiance menshi yarenze mbo ambiance simbi ijya nyinshi irenze surtout ya everyday hapo nanguka Mars bigenda gute gushobora kwirinda kutajya muri zo kuko urazi ko muronderwa kenshi mbo kuno nirinda nyagicho usanga niko satisfait na demo wangu ananitosha pembeni sione umwe gusa umwe kandi adakunda n'ibirori umwe ushaka no gusohoka cyakubuza ati oya la fois passée ni wari usubire kandi batuwevo ndo nataka Yes, Mars hari kintu kuko uri kuranera story yeza bigeme gatoyi ndifuza kumenya ati n'uyuhe mwigeme usohokanye nawe udashobora ushobora kumutoka utanamusezeye n'izihe ngeso umwigeme akoze ushobora kumutoka utanamusezeye mwari muri kumwe mbo novuga ati niwe bakobwa nyene usanga kubera jewe
mbo murasohotse mugiye nko muri club canke mugiye kuryoherwa cyane wihama nizihe ngeso akoze ushobora kumutoka utanamusezeye ukamukwepa tu atangiye kukwereka ko ashira imbere amahera paraporo yawe make hagaciro inoti paraporo yawe uyo deje maze kumubona si ariko umukunda ashaka kumuhindura kumwe bakombye de for ukunda atari amafaranga ukunda ari umutima urumva aho same ubonye hari undi Evan ikishashira imbere ni noti si n'urukundo uyo abaje kukujya urumva abaje kukujya yani umuntu nk'uyo rero ucumwirinda ariko umukunda nakubwiye uramukonseye agahinduka kubera ubu mukunda kandi agerageje guhinduka nawe uramurukunda kandi je wamaze kunyega ko nkunda make changu ni chako na chako ni changu nasikia yaga. Yes, Mars arakubwiye ati umwigeme ashaka kukujya uba wabibonye kandi ukimutoka sibyo none uramutoka gusa no mutoka direct mwanzo kwa mukonsea. Yes guys, ni Burundi TV uracari kumwe nanje Mr Captain Dollar Capital the voice killer, nyuma ya kamera ni CK professional, ni watuma image zacu ubona zimeze zifite quality nk'uko uri kurazibona image itagase sana guys. Ndacari kumwe na Mars. Mars ni bihe bintu dushobora gusanga hano onye kwa Mars? Boy ibintu usanga nga kuri Mars urashobora gushaka amapantaro ama jeans ya bien amashati amatiko amakanveti mbo ibirato amashapo mbo ni byinshi amalacoste long manche mbo ni byinshi tu nico nafise ngaha wagikunze shaka kunyeka ifoto yacu nkakikuze na par commande. Mukanya twava tugusaba ushobore kutwereka ibintu byose nkuko babivuze ibihari kugira ushobore kuvyibonera neza kuko twe dutanga inkuru iri very quality iri very clear, you know that's so some man yo mpamvu ndibaza uyu munsi twashoboye kukugira surprise turagusanga hano onye bro sibyo none gamuta ego. Yes CK reka tushobore kuraba ibiri hano kwa Mars kugira dushobore kubandanya n'ibindi bintu sivyo. Reka twinjire turabe ya kama kawaida mizigo. Karibu mzee utwereke imizigo ihari kabisa. Yes ushobore kubereka n'abariko baraturaba ama t-shirt nyene t-shirt za quality ya usana kula tu mwalimu nakuja tumeisha it's bona ni yari yamaze urabona yuko abantu baguze ibintu byinshi ndabibona barabitoye sana barabitoye kabisa gusa ni vyiza sinokunda musange byuze nga bidahari bofuma bitwara mugasanga bya atabiharime inoti zinji iyi ni jinx tunyene izini za washarubaro imama teka yi jinx muta izini za washarubaro niza oza sura usari nka wewe naco ndagwanura nyene wambere nk'akantu nkaka atabintu byinshi gafise turumva turabiti nziza tisa wait. Yes, ibi ni ibintu ushobora gusanga hano onye ya kwa Mars. Ni bwiza ni mu bwiza kujya 8 numero 73 aka numero ka WhatsApp ni 75 242 736 ama Lacoste. Izi ni Lacoste iratabuwe, ni Lacoste ivuye mu ishashe yari kiri ishasha guys kugira ushobore kubereka yuko ibintu vyiwe biri très sérieux. Iratabuwe kandi urabibona quality ego ibintu bifite quality. Ubu naho tugiye ku mashoes. Izi ni shoes ushobora gusanga kwa Mars atahandi wodisanga. Tubwira amateka. Mbo izi shoes nzabantu nyene bisoneye babantu nyene badashushe gusa n'abashushe zirahari bamwe bashaka ibirato nyene biri mu isaha ego. Amateka y'iki kirato nuko uyu ucambaye isaha ugenda uraraba isaha aho igeze isaha zigeze ugenda uraraba. Yes ugenda uraraba isaha zigeze iyo wambaye kino kirato. Yes izi zose nge turabe n'amashapo. Izi ni za shapo z'aba Diamond. Yes shapo ego izi shapo kibaza na uri stylist none nkizi shapo zose wambaye nko kunambaye unshaguza nambare nk'ishapo ya
wambaye nkuko wambaye vraiment guys arampaye akazi ko kumucagura ishapo muri zose ziri hano yambaye gutya izi shapo zose ni model imwe maybe couleur si imwe couleur ni différent rero ari nka wewe ubona wo mucagurira iyihe couleur jewe Mr Capitaine de la Capital the voice killer hinge ndamucagure couleur urabikitaza kumubera ndavye uku kuntu wambaye yo style vraiment simbone ko changa nibindi birefu kubita white mzee white yotoka sana mzee unaona aje reka turabe yuko bikazupime turabe mbe waruzi kuntu bayambara reka turabe bakiba turabishe turabishe guys hama na commentaire ko wabishoboye cyangwa utabishoboye yes comment ntizibure ariko muradukurikirana commentaire aho nyine uri kurayiraba muri kano kanya please umbonera ikepina mucaguriye ishoboye kumubera K Mars tugira uko cyadushira ko na noir naho nyine turabe manzu gumu yambaye irakubereye gatoyi turabe ngoma niyo natoye jeyo guys yes guys hari hikiyo urabona hahindukiye ino onye hari hikiyo urashobora kwiraba iyo ugeze kwa K Mars urashobora kwiraba ukabona ati mambo yako vipi mambo yako fresh nanje ndabona yuko naberewe guys ni Capitaine de la Capital yes tuje kuri ya yindi nayo ya black naho turabe ko abakora turaba nk'aba stylist nabone bacha tubwira kuri commentaire uko bokunda kwambara yes menguranti ndi turajana gutsinza yatoye black je natoye white kuri commentaire ndashaka utubwire iyo wocagura ari nka wewe yes ari nkawe kuko yari yambaye kuri comment ubona ashobora kubegwa na kepisa gute white canke black uracyari kumwe na Mr Capitaine de la Capital nyuma ya kamera ni CK Professional that's what's up man yes turacabandanya turacabandanye n'igikorwa cyacu washaka gutwereka nk'ibindi bintu tutashoboye kubona biri hano amakepi you know yes c'est avec amasengle ari amasengle ku bantu bakiniye amasengo ashobora kubabwira mbokono bakiniye amasengle bose dushaka kubatumira hajya nyene kuri K Mars shop iri mu bwiza kuri 8 nimero 73 tout juste kuzura amabisi nico ntoba nafise we ugishaka ushaka kinyeka ifoto yacu kambwira ati K Mars nkishaka kino kintu ndakizana muri commande nta kibazo yes ntibigutwara umwanya munini oya commande itwara itevye n'indwi ndayizana muri 3 jours ou bien 4 jours ibishitse impuzu ushobora kubona muri clip ya Koffi Olomide canke ya Diamond Platinum canke ya Davido hano irashobora kuboneka bana cyose nico bacyashoneshe aricyo gusonesha ugikeneye ndafise abantu nize mu bintu nk'ivyo canda bacako kakiro nicyo kintu niko kuduza izina cyavuye kwa K Mars shop ego kama kawaida mukanya duje kubona ibiri hano kwa K Mars you know dusubire kandi twicare tuyage gatoyi bro dusubire kandi ndakeneye ari ikintu nifuza kumenya kwa K Mars kuko ndatangaye ibintu ndahasanze you know K Mars nkuko twari duhejeje kuraba ibintu biri hano muri shop yawe bro ni ibintu by'amateka bro ego wabibonye yes ndifuza kumenya nk'abantu bari ko baradukurikirana muri kano kanya kuko Burundi TV ishika kure cyane abantu batari hafi abantu batari buja abantu bari intérieur bashobora kuronka ibintu gute mbo ku bantu batari nga mu Burundi kaka nimero kanje nimba bakanditse ati 75 242 736 unyandike kuri WhatsApp ushobora kumbwira aho uherereye naho uri ruguru hari abari ruguru banshorera tukashira ibintu bya kuri memento bikagenda abari muri Kongo nuno munsi hari umuzigo umuntu yaguze bisaba ko mukanya tuvanye ngaca ngenda ndamu transferera umushikire nabari hanze turabashira ku DHL ikabashikira kandi kabashikira neza imizigo ni mingi imizigo uraba kimwe none ntubona yuko nanje ya guys nkuko nokubwira uri kurandaba muri kano kanya na mimi unaona nje nimependeza umependeza sana nagerageje kwitegura neza wewe unajua ubona mbuzi kigamutara bikintu mbuzi wo nkagenda gitwaye je mbona kuri style wambaye cyo wambara n'agakoti gasa guca ka jinx
kandi kakayico umpa nkagenda ndagitwaye abakunzi bariko baraba Burundi TV bazombone ndacyambaye no mu yindi interview you know. Okay bikaturabe bo guys muri kano kanya ngoma ngirigwe surprise na Mars ikintu nzoza ndambara oui no mu zindi interview guys mwayibonye ni chapeau mwabona de la capital mwabona yambaye amuzomona hose zo nyakari gift ya Mars vala mzee guys reka nje kuri cyakio mama yangu we. Yes, hello guys, bakunzi ba Burundi TV mubona gute ndaberewe ni kepi guys. Unaona aje? Bro, asante sana mzee. Abo tugenda iyiwa uciye kugenda wambaye nyene gift yanje. Integezo kugenda ndayambaye. Kabisa mzee. Ndagushimiye cyane. Mars ku muntu atamuzi Mars ushaka kumbwira yuko Mars arinde. Mbo Mars numu jeune nyene ari pose. Atavuga ambo novuga ari pose kwanza ikintu cyo nani kandi ari fidèle. Hamikindi nacho numu stylist mvuga arimwo yifata arimwo avyitwaramwo neza. Nanico gituma kenshi benshi yumva banyita ati stylist de la capitale. Yeah. Styliste de la capitale no musi yahuye na Mr Capitaine de la capitale, journaliste de la capitale. Asante sana. Mars mukurangiza kino kiganiro ciwacu. Yes, turifuza kumenya ikintu twoba tutazi kwa Mars ariko Mars yifuza yuko abarundi bakimenya. Ikintu boba batazi kuri jewe nifuza ko bakimenya. Bo sinzi ngira byinshi barabizi gusa ico novuga bo batazi. Okay, kureko barankwirikirana ku kiganiro nakoze na Buja Hit TV niko nagitapa abanyakiriye nabi babitahure tu nibampe image ntafise ni Mars umuntu w'abantu umuntu ameze neza afise peace kubasha kuvuga ati Mars aragara canke sinzi n'umuntu tutarayaga tumaze kuyagora avuga ati vraiment umumeka ameze bon ya icyo nico abantu batazi bakwiye kumenya yuko Mars n'umuntu ari cool n'umuntu vraiment nkuko mwabibonye nanje ashuye ku makado ya Chickpeas n'umuntu ameze bien sana. Mars ndagushimiye gose muti. Nanje ndagushimiye kubona wanyimviriye. Merci vraiment. Yes, ndafisa akabazo ka TikTok mzee. So najiwa Mr Capitaine sinigira mburi ibibazo. Uri tayari? Ya? Welcome ndakubaza ikintu gisanzwe iyo umuntu akoze amagafe menshi cyane you know iyo umuntu akoze amagafe you know bakunda kumunukira ikintu cyitwa convocation. Ego ukitaba convocation. Convocation mu Kirundi twoyita gute? Convocation kuburirwa. Nibaza ni kuburirwa. Convocation umuntu kuburirwa sinzi ntaconze ntacuzi convocation mu Kirundi. Ntabwo umuntu yakwitwariye oya mwijambo rimwe convocation kwitwara convoquer niho kwitwara. Convocation yes guys nicari mu vyumviro byanje ico kintu sindaciyumvira koko ndaciyumvira n'umusi wa nini ndi gusa gukonvoka umuntu ni kwitwarira umuntu. Convocation rero sinzi. Yes, muri kano kanya ngoma ndamuhe akaryo kinyishure ngenda kimenye sinkunda ko ikintu ntarinzi kandi ico ngo mukuru ntakiza convocation kugira nawe ushobore kukimenya. Hinguzo kibona kuri commentaire bazokwandika commentaire bariko badukurikirana mushobore kumbwira namwe woca bakimenya mushobore kutubwira ati convocation ni iki mu Kirundi guys. Yes, ndabashimiye gose Mars ngoma ndaguha akaryo muri kano kanya nawe ushobore gusezera ikiganiro turabwo no bigenza. Okay, bakunzi ba Burundi TV cyo nababwira gusa ni kubatumira kwanza muri shop yanje yitwa Mars shop iri mu Bwiza ku 8 nimero 73 ikaba yitu juste kuzira amabisi uhagezwe kibaza Mars shop iri bacha bakwereka amakuru ko radukirikirana nababwira ko mugira subscribe kagira commentaire na partage. Okay, merci. Okay, asante sana guys. Nkuko mwabibonye ari Mars na Mr Capitaine de la Capital nyuma ya kamera ni
CK Professional twari twahishikiye ni mu bwiza muri Mars Shop uyisanga hano nyine mu bwiza 8e Avenue numero 73. That's what's up, man. Asante sana guys, bandanya mukurikirana ibiganiro vyacu. Uku niko twatanguye, uku niko twuguruye umwaka wacu mushasha wa 2021 guys. Nari kumwe na Mars. Ndabakunda cyane. Merci beaucoup. Uko namana babwiye ati Imana ihabwa icyubahiro kuko ni yitigera inanigwa, abandi bobo baratubeshya no kwiyemera tu. Asante sana. Mapema.